Reka ndabakengurukira inshuti banywanyi bacu bari hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini, namwe mutwumviriza muherereye mu makungu agiye atandukanye, namwe mutwumviriza muherereye ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Reka turabaha ikaze mu ngingo twabateguriye kuri uyu munsi, turi ku igenekerezo rya 15 Rusama umwaka w'2024, nk'uko tugenda tubikesha abamenyesha amakuru bacu bakorera hirya no hino ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse n'abandi baherereye hirya no hino mu makungu agiye atandukanye azengurutse igihugu cyacu cy'u Burundi, bacu bagendera batohoza amakuru bakadushitsa ko natwe tugafata umwanya wo kuyabashitsa ko gatanu ko, kandi niyo mpamvu tubasabye kutajya kure y'imbonesha kure yanyu, kandi ari kugira ngo mukomeze kugenda mukurikirana ibiganiro bigenda bitambutswe kuri imbonesha kure imwe rudende nyene ibashitsa ko ibiganiro ndetse n'amakuru atosoye ameze neza nyoteye amatwi, yemwe amakuru agendanye no kubamenyesha uko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu yandi makungu uko byoba byifashe, ugaca uragenda usobanukirwa neza uko mu karere k'ibiyaga binini byoba byifashe, ndetse n'ahangaha mu gihugu cyacu uko byoba byifashe mu bigendanye na politike. Niyo nayo mpamvu twe mwebwe tubakingura itarabyonda sabone, tubasabye kubyonda sabone. Muraca murareba munsi y'iyi video harimo akantu kameze nk'agakengeri, uragabyonda ko uragenda ukurikirana ibiganiro byinshi bigenda bitambutswa kuri imbonesha kuri imwe rudende nyene ibashitsa ko ibiganiro by'amakuru ya politike uko byoba byifashe. Haraheze ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi haheze ko twumviriza akamo k'abanyagihugu benshi bagiye batandukanye bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, ho duheretse kumva amagrenade agenda aterwa ngaha hirya no hino ahantu hagiye hatandukanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Abapolisi bagaca bafata umwanya wo kugenda barasa hejuru kugira abanyagihugu bahunge hatagira umwe uhasiga ubuzima, kandi nanone ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi umuborogo ari wose, abanyagihugu bariko baraboroga imitima ni yose biturutse kwicena ry'ifaranga mvamakungu, batakironka uko boba babaho umunsi ku munsi. Nabyo turaza kubyumviriza idonido, kandi hanyuma yuko hatewe ibisasu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, twongeye twumviriza ko umuhari wa FDLR uhetse gushika ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turibaza se ubaraje gukora iki ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Nabyo turaza kubyumviriza neza idonido y'amakuru twabateguriye kuri uyu munsi. Ndagusaba utafunga imbonesha kure yawe kugira uze gukomeza kumviriza ingingo nkuru tubateguriye muri aya makuru yo kuri uyu munsi. Reka rero tudatinze dutangurire ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haraheze ko duherutse kumva akamo k'abanyagihugu benshi batandukanye bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Twakomeje kugenda tohoza dushaka kumenya ese niki cyatumye abanyagihugu bacu bagira akamo bayiyamira. Twumvirije neza twusanga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariko haraterwa ibisasu neza noki cyangwa amagrenade yagiye atandukanye. Ibi ngibi twakomeje kugenda dutohoza neza dushaka kumenya ese niba ndi bari babyihishe inyuma, hanyuma ko byo byatewe n'abantu batazwi, ariko mu matwohoza ndetse n'ubusesenguzi twagiye dukora n'abamenyesha amakuru bacu badufashije bakorera hirya no hino bakagenda batohoza batasura, bagaca bagenda batosora neza amakuru bakayadushitsa ko twasanze umuhari wa Red Tabara ari wo woba
ubyihishe inyuma. Ese uyu muhari wa Red Tabara wawubuziho iki? Uyu muhari wa Red Tabara ni umwe mu mihari itashyigikira ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buri ko uyu munsi buyobora igihugu cyacu cy'u Burundi, ukaba ushaka kuzahirika cyangwa kuvanaho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Akaba ari nayo mpamvu ko hoba hatangiye habaho ihungabana ry'umutekano ahantu hagiye hatandukanye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Dukomeza kugenda twumva urusaku cyane, tukumva hari ahantu hamwe na hamwe hagiye hategwa ayo magerenade cyangwa intwaro neza ntoki mu buryo bwo kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni hanyuma ko Evariste Ndayishimiye yaciye afata umwanzuro ko hakomeza kugenda hitabwaho cyangwa hagakazwa umutekano nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma ko abantu batazwi baherutse gutera ibi bisasu, polisi nayo yakomeje guhita yaciye ishika ngaha irasa hejuru kugira abanyagihugu hatagira n'umwe ukomereka cyane ngo ahasige ubuzima, baco barahunga maze ibi bisasu nibyagira n'umwe bihitana. Ayo ni amahirwe twakomeje kugenda tugira cyane, dushimira n'Imana ko muri ibi bisasu nta muntu byo byakomeje byageze uwo byangiriza. Ni hanyuma yuko tumaze kumva ibi bisasu nezwa ntoki ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hakomeje kugenda hakomeza kumvwa kamo ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashinja igihugu cy'u Rwanda ko nacyo cyoba kibyihishe inyuma. Hanyuma ko yoba ayikishinja ko kiriko kiragenda ariko aragenda ashaka gufasha uyu muhari wa Red Tabara kugira uhirike ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Rero urumva ko ibintu hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi bitifashe neza mu kugenda bitana ba mwana mu gusenya cyangwa mu kwangiriza umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi haheze gushika umuhari wa FDLR wahoze ukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni hanyuma ko uyu muhari wahoze uba mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994, hanyuma ko wakoze jenoside usiga wishe abatutsi benshi cyane. Ubu maze kumenya ko wishe abatutsi benshi cyane, ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bushitse mu gihugu cy'u Rwanda kubohora u Rwanda, baca baragenda bagira ubwoba bahungira mu gihugu cya Kongo. Perezida Paul Kagame nyakubahwa akomeza abwira igihugu perezida w'igihugu cya Kongo kugira yirukane abo basize bakoze ibyo byaha mu Rwanda, kugira baco barafatwa bafunge baryozwe ibyo basize bakoze mu gihugu cy'u Rwanda. Ni cyane ko ibi ngibi byakomeje kugenda binyuzwa ku nsamirizi ndetse n'imenyesha kure, tugenda twumviriza neza amakuru agenda avuga kuri ibi bintu ko igihugu cya Kongo cyoba gicumbikiye abantu basize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Ni hanyuma ko Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza amakuru agiye atandukanye avuga ko yoba ashaka gufasha urubyiruko kugira azafatanye narwo mu guhirika ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ariko ayobora igihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu. Ni hanyuma ko ibyo byatewe n'imifurungano cyangwa intambara ikwira kubera mu karere muri leta iharanira intwaro ya Kongo iriko irabera yo hagati ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23. Hanyuma ko ibyo ngibyo bimaze gutangazwa, Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza ko hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi ibintu bitifashe neza, aco arafunga imipaka kugira hatazongera kugira umuntu wambuka aja mu Burundi. Hanyuma ko abanyarwanda bamwe na bamwe bakomeje kugenda ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bameneshwa bagasubizwa mu gihugu cyacu cyabo cy'u Burundi. Ni hanyuma ko ibingibi bya FDLR bashitse ngaha tubona ko byo babifitanye isano ko hoba hagiye gutegurwa ko
hashakishwa uburyo bwo kujya kurwanya ubutegetsi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Rero uyu muhari wa FDLR tubona ko nawo woba wihishe inyuma mu mutekano uri kuragenda uhungabana wa hano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma ko duheretse kumva nyine ibyo bisasu biriko birategwa ngaha, duca turagenda dutohoza tukabona ko uyu umuhari wa Red Tabara uriko utangwa kugenda uhungabanya umutekano w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma ko uyu muhari wa FDLR ujitse ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, uyu muhari wa Red Tabara uco uragenda utekereza ko woba ugiye gutangira kurwanywa n'igihugu cy'u Burundi ufatanyije na FDLR kugira wirukanwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ugaca ugenda utangwa kugenda uhungabanya igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni hanyuma ko nanone ko ngaha mu gihugu cyacu turiko turitegura amatora azoba mu mwaka wa 2025, ko umutekano ukwiye gukazwa kugira amatora azogende neza, kandi abaturage abanyagihugu naji bazoba bafise ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero abanyagihugu bamwe na bamwe bariko baragenda basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gukaza umutekano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka twongere turabe duterere akajisho ngaha mu gihugu cyacu mu Borogo. Ni hose abanyagihugu benshi bariko baraboroga, amarira ariko aratemba. Hanyuma ko amakuru agenda amenyekana ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko harimwo ikena ry'ifaranga mvamakungu. Ni hanyuma ko abanyagihugu benshi batakironka uko bafungura canke ngo baronke akazi kugira baronke amafaranga yo kuja bagenda bifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ni hanyuma ko ibimenyesha amakuru byinshi bigiye bitandukanye biriko bigenda kora inkuru zitosoye kuri iki kibazo kiriko kirabera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bakerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye we ntacyo byoba bimubwiye. Abanyagihugu bamwe na bamwe bakagenda bamusaba ko yogera icyo abivugaho mu gushakisha igisubizo cy'ikibazo kiriko kirabera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hagashakishwa amakungu yotanga imfashanyo ku banyagihugu ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma kandi n'abadandaza bamwe na bamwe bakaronka amafaranga yo gushaka uburyo boja kurangura ibidandazwa kugira bogabanye ikibazo cyo gukena cy'ifaranga mvamakungu, canke hongere haronderwe uburyo ifaranga mvamakungu ryo kongera rigashika ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ubuzima bw'abarundi bukongera bukamera neza ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni hanyuma ko abanyagihugu benshi bamwe na bamwe basaba Evariste Ndayishimiye kwemerera abarundi bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi ko bakongera bagataha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hagashakishwa uburyo boshaka imfashanyo ziturutse mu bihugu bimwe na bimwe, ifaranga mvamakungu rikongera rigashika ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tukongera tugatunganirwa. Reka rero ndabashimire mwebwe mwakomeje kutwumviriza mukoresheje imenyesha kure yanyu kandi mukaduha n'umwanya. Reka turabasabe ko mwabyonda sabone nimwe mutarabibyonda, murareba munsi video harimo akantu kameze nk'agacenjero, turagabyonda ko turagenda ukurikirana ibiganiro binyoteye amatwi kandi bimeze neza, bigenda bitambutswa kuri iyi mbonesha kure imwe rudende nyene ibashitsa ko amakuru agiye atandukanye. Reka tubimbutse ingingo nkuru twaciye turaganira ko kuri uyu munsi ko twibanze ko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu bitameze neza, abanyagihugu bariko bariyamira bitewe n'ikena ry'ifaranga mvamakungu ko batacironka uko bafungura cyangwa ngo baronke akazi kugira baronke amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Kandi twongeye turaba ko ngaha mu gihugu cyacu haheze gushika umuhari
umuhari wa FDLR uturutse mu gihugu ca Congo. Ese woba waraje gukora iki ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi? Twabivuze mu ngingo nkuru twakomeje ko turagenda tuganiraho haruguru, kandi twongeye tuvuga ko ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi ibintu bitameze neza. Haherutse kumva urwamo rw'amagerenade yatewe ahantu hagiye hatandukanye, nabyo twabivuzeho. Abantu bakekwa ko buba babyihifisha inyuma ko bafashe umwanya wo gusenya umutekano w'igihugu cacu cy'u Burundi. Rero reka ndabasome gukomeza kugira amahoro y'Imana, kandi mukomeze kugubwa neza mukurikirana n'ibindi.